kinavuke mu ntara ya Mwaro mare cangira chance canke mal chance yukuba uko babivuga ndakunda amafaranga. Isi mari chance ahubwo naciye ntorana akaranga k'intara yanje. Rero nibaza yuko ubuto bwa Neri uyu bwari butovye vraiment. Dufate tugiye nko muri irya kote abantu benshi bazi ibintu vya decor. Ndibuka ko umuntu tukeze gushwana kubera ko umwanya wabo bawishe je nkatangura gukora ntevye. Sivyo? Après ndavuga ati ivyabapfiriye ko ntaho bihuriye na activité yiwa, donc responsabilité je nari mfise. Rero kubera ko mu bihevye genre abageni barinjiye iki ndiha amafaranga. Jewe ndagize iki ntaye canke murindire kubera ko vyapfiriye kuri mwebwe. So bigomba ko ivyo ari tugomba gushwanira ko iki ndavuga ati ndi decide urubanza nteruba. Wachiba serious. Nta muntu umwe yari muri urwo rubanza utamenye yuko umugeni ndamubujije kwinjira. Umusazine nibikunda amafaranga n'amafaranga. Amafaranga n'amafaranga kandi urumva iyo umuntu ubonye akora cyane canke akora ibintu bikomeye hari n'igihe aba yaraciye mu bintu bikomeye nyene. Hari ibintu wibuka wowe waraciyemwo bikomeye ku buryo bavuga ati ibintu je nivyo vyankomeje bigatuma mba focus cyane n'amafaranga. Kugira ubone umuntu ngo araciye ubwenge bivana nawe ubwenge umurabishije. Nimba undabishije ubwenge buri hasi y'ubwanje ni lazima uze kubona ko mfise ubwenge. Mugabo umuntu nawe ushaka kubona peut-être ansumvya ubwenge aza kubona atego sikijuju mugabo nta n'uburenze peut-être ko aza kumbonamwo ico nshoboye gusa mugasi vya bindi nyene tugenda uravuga ngo jya mukobwa cyangwa jya muhungu ngo abantu ngo kubwenge ngo nirurangiranwa none nako hasigaye kuraho. Est-ce que abantu babikubwiye nawe baravyibona gute? Hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Remember to subscribe kugira tubandanye twubaka umuryango munini. So uyu munsi rero nongeye kwakira Neri. Benshi muramumenyereye ku biganiro bigiye bitandukanye kuri Yaga Tech TV. Ntakiri umu invité ahubwo yarabaye umuntu wo muri famille. Neri ndakuramutsa cyane nongera ndaguha ikaze kuri televiziyo ya Yaga Tech. Merci, umeze neza? Ndashima nawe umeze gute? Ça va? Ndaramukije abakunzi ba Yaga Tech TV. Naho bari barampevye. Ubwo bari barabahevye. Baguma bari ready baguma ready mugabo ntashaka no kondekrama. Sivyiza. Boya narigwe nakuzanye kubera hari abakumbajije. Okay. Ndaza no kubwira ivyo bambajije kuri wewe. C'est vrai? Okay. Ciao. Ndabaramukije rero cyane. Meze neza. Urafise abantu bashasha kuri chaîne yawe? Yo benshi ni Neri Akimana ku batari banzi. We twaherukana turi su 50 turi mu makarani combien abonné kilo canke 50 s'abonné. Okay ego d'abord umva félicitations. Ego dukwize 60 ahubwo turashushe gose tukiye kwitamwa kandi ubwo ni uzarusigaye twe twarakitayemwe kubera ikintu ne mutavuze ngo tu celebrating hamwe. Ikibazo cawe rero nta time wrong gute basha abantu bamwe baradukurikirana bavyumva uyu mukobwa yama mu makurse yama ari nkariruka no kugira dukore umve yuko twari tubipanze nk'indwi zibiri ariko urayitwa twari bagumbeshe ka tubabwize kuri basi ninde muntu yagumye adekona ku maprogram duhahanye. Nibaza yuko vyapfire ku makota yose ariko atari no nimvo zituvuye ko ahubwo ari imvo z'ubuzima biratawe. Nawe ndibuka arafuwa passé twapanze ko tuzokora samedi urambye ati ejo tuzokora samedi usiko je nakomereye samedi vendredi hama cumbwira ngo hewe sorry ndari navyibagiye ko dohatangwe weekend ego from Nukuri. Urumva umukobwa yama ari busy sana ariko je biri mu bintu ndagukundira by the way. Okay, thank you. Abakobwa benshi la majorité barigira abanebwe bashake gukora bakumva umenga abahungu duhari kugira tubakorere ariko
isaha igeze iradusaba yuko abahungu bakora n'abakobwa bagakora. Isaha ni kuvuga iyihe rero? Okay, nagize ngo isaha igeze. Okay, sorry. Isaha igeze idusaba yuko haboneka inguvu z'umuhungu ndetse n'iz'umukobwa. Okay. Yes. Amakuru yawe rero akazi karagenda neza. Top sana akazi. Akazi ni bon. Simwe mukama none mubizi. Muwe mubizi utakampaye ntagahare kukampaye. Very thank you. Yes. Ikiganiro twakoze la fois passée. Abantu benshi bumvise ko umukobwa yugurutse mu mutwe. Umukobwa afite ama projet menshi. C'est vrai. Ego. Nibaze ko ari n'abakurondeye après kuko twaratanze nimero zawe. Ariko je reka mvuge ku bantu baciye kuri jewe. Mwavuganye wonyene. Je twivuganye. Abo nyene rero. Abantu bambajije ati urya mukobwa kugire aca ubwenge bungana kurya Anne, kugire abo umuntu aciye ubwenge nka kurya Anne. Ni ibintu vyavuye kuki mbega basi ubuto bwawe bwari bumeze gute kuko akenshi tumenyereye abantu bakomeye n'abantu baciye mu bihe bikomeye nyene. Camvuga ati reka nzokibabariza ico kintu kumbure azokibishura muri make Neri n'umuntu yaciye mu buzima bumeze gute. At least nari ngo bakurungikanye nk'umutahe uvuga ati ryo mukobwa umutemwe bana gende yikorere yo ndabaye desi na umuncisha ko twaye kandi naratanze ahubwo ni ukwiye kumbwira ati burya bampayaya reka ndaguhaya kuko ni wampaye platform ubwo nari ndarindiriye yazova iwawe. Ndabaye desi bro mugaye bon it's okay. Je nibaze yuko anyway kugira ubone umuntu ngo araciye ubwenge bivana nawe ubwenge umurabishije. Nimba undabishije ubwenge buri hasi y'ubwanje. Ni lazima uze kubona ko mfise ubwenge. Mugabo umuntu nawe ushaka kubona peut-être ansumvya ubwenge. Aza kubona atego sikijuje umugabo nta n'uburenze. Peut-être ko aza kumbonamwo ico nshoboye gusa. Mugasi vya bindi nyene tugenda uravuga ngo jya mukobwa cyangwa jya muhungu ngo abantu ngo kubwenge ngo nirurangiranwe none. Nako hasigaye kura eske abantu babikubwiye nawe baravyibona gute? Baciye ubwenge kweri cyane ego sinabinje biri deep ariko yarageje kuraba ivy'amaso cyangwa ni vya bindi vyuko nawe barabishije ubwi wawe buri hasi. Oh my god. Nizere ko ibintu abantu batari ngo barabitahura ari sorry black. Oya bo abantu twabonanye festival live n'abantu twayaze ku mafone ibintu nk'ivyo. C'est vrai. Ego mwabonanye hene ko muta ntitwabonanye ndakubye ko abantu twayaga ku matelefone bakambya ati ya mukobwa ukunuku ya gusa rero hari ikintu utishyuye. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Wakuriye hehe? Wimvukira nyamutani mvukira? Yego ndivukira mugabo ivyo yavuga abana twicaye. Oh my god. Wavukiye anavukiye ni ruguru hariya nyene mu misozi ya hariya kure. Mfuzi ntara naco byabitwa. Imisozi ya kure cyane nta reka tuyihoze gatonya. Mugabo ubuto bwanje ni bon. No, ni je si bon. Oya ni bon. Gute ndashaka kuvuga intara wavukiyemo? Kinavuke mu ntara ya Mwaro. Oh my god, ndivyo bintu. Byari biteye isoni. Rero mu ntara ya Mwaro. Cangira chance canke mal chance yukuba uko babivuga ndakunda amafaranga. Oh. Isi mari chance ahubwo naciye ntorana akaranga k'intara yanje. Rero nibaza yuko ubuto bwa Neri uyu bwari butovye vraiment. Bwari butovye kubera ko nta isheke n'imwe nakuze nk'abandi bana bose mvuka mu muryango. Sinebwo bivuga ibi. C'est vrai? Yego kweli navyo bwavuga. Mvuka mu muryango w'abana babiri mu papa umwe mugabo mu papa nakiriho ndakwitije rugarukanye mama ariho tumwe nagira kabiri mu muryango tuvukana turi abakobwa babiri. Narize nk'abandi bantu bose nta atwa ni buto bwanje ni bon nta kibazo nari mfise seulement bijye byo kuvuga ngo bana barakubagana. Ndafise karite imwe ntigeze ngera je sinakubagana. Jewe mu buto bwanje no gukina bijya ngo bana ngo bagukina n'abandi bana sinaki. Wewe wari serious sana? No, sinzi ko ari dusohe umuntu yovuga, sinzi ko navuga ko bwari ubunebwe mugabo nabona utuntu tutuje nkuko onye nkabisuzugura. Sinabisuzugura ko nyene kubisuzugura mugana nabona ko ivyo abandi bana kandi kesho wasanga baje gukinira muhira iwacu mugabo wasanga bari kuvuga kwa baneri gukinira kwa baneri mugabo je ugasanga sindiko ndakina.
nama niyo twumva misi yose kese swa muhira canke ku ishure mama yama ari kabaza muhira kudakina n'abandi bana genda ukine n'abandi bana ugasanga niyicariye swati ahantu nyene ndiko ndabaraba ko barakina bobo jewe ivyo gukina ntabirimwe ku ishure naho ndibuka umwigisha umwe mama w'abagenzi banje yahora misi yose ari idirisha ku ishure yahora aza kuntora kudakina genda ukine n'abandi bana kandi sishavuye nta hari ibintu twari ndiko turavugana avant yuko dukora ikiganiro ati nta muntu uzi yuko nk'ubu mushaka kuba mufitaniye ndavuga ati nta n'umwe nta munyeshuri twigeze duhangana ku ishure vraiment iyo byo ndi bana ngo mwamara iminsi ngo mumeze gutya mubuze personne cyane mukagwana ntivyakunda par contre ndibuka no gukina yuko ibintu vy'amanage sinzi kubizi hariho abanyeshuri usanga ari abamenye mu gukina ugasanga samanage menshi ukaza wumva akubwira ngo ingo ndaguhe inage donc ujeyo ukine misi se niyo ngiza kayefo kuvuga ati uno musi ndakina namasanga nzemba vya bindi vyuko urabitahura kuzemba oya ntavyo nzi no okay haba hariho equipe zibiri imigwi biri bamwe bariya abandi bariya nundi aguma hagati yego donc wategamiriye kote wadaigamiriye hari umwe masimba birabibona ngize ati no musi naho muriko muramforza gukina ntaco reka nkine naco nsanga ndi mu mugwi wa bakanaka donc iriya kote canke iriya umwe nkaca nitanga gusangiriza jo muje hari inyuma umupira uguye hariya akaba ari utora ukaba bahereza ku buryo ruriko donc ubusanze jo ujya navuga gute ujya hagati nyene no apana ujya hagati ujya bajya babiri umwe hagarariye undi hagarariye byo guterana umupira utikura urabibona ko kubyo ujya nyine hagaze juste kuri novuga gute ahantu ari warika principal karakinisha donc ari karatikura ari wandengana akaja kwitora umupira hariye sivyo nabandi ngo dio ya rero urumva ubuto bwanje nta sheke bro umuto bwanje buri top sad bavuga ati ibintu atamahera birimwo gasha oya namwe ndabikina ivyo nibaza ko bitari bwaje mu by'amafaranga mugabo tunarabona ko nta kintu ndiko ndunguka au fond de moi nabanumva nyene ndyohewe mugabo ibintu vy'ubujuju bla 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 sinigeze kuba ndabishira imbere tudabo nabo mbona ko bana bose ndabasumba abana tungana nabona ko ndabasumba bona yuko bose ari abana nyene kandi harimo n'ukuruta nk'umwaka umwe uyu umwaka umwe urumva deja ndamusumba usubye umwaka umwe nabona ko ndamusumba so mugabo ariho nk'abakobwa cane cane cyangwa bon n'abahungu wabusanga mu ishure bakuze abantu bize ruguru tuvukamwe barabizi ugasanga hari umuntu abasumba nka 5 mwigana uwo muntu abakuze meme none umunsi dukuze umuntu akusunze 5 abakuze wasanga aribo bantu twicarana dutera inkuru sometimes bishitse nyene vya bindi biraho nyene donc nari ntekanye bro numva ko ntakubagaye yes hari ikintu nari mvuze ati iyo umuntu ubonye akora cyane canke akora ibintu bikomeye hari n'igihe aba yaraciye mu bintu bikomeye nyene hari ibintu wibuka wowe waraciyemwo bikomeye ku buryo bavuga ati ibintu je nivyo vyankomeje bigatuma mba focus cyane n'amafaranga bon ivyo onye ndafise umukuze umwe niwe yama ari kara tuko turayaga kenshi twakunda kubivugana muri weekend muri weekend niho abafise umwanya mwicaye muri ko murasangira muko murafungura sishaka bon sinayinski tuzi ko ibiboro bivugisha ibintu umuntu atateguye no singombwa neno umenga hari ikindi gihe nyine cyo kumushimira badowe bitari no kumameja kubera ko si umuntu abikoresha cyane niwe yakunda kumbwira ko mu buzima atagufyina yakunda kumbwira ko mu buzima atagufyina abonye dufate nk'abantu tugendana genre muri quartier akanyereka yubu apana tugendana muri sense yo gukundana no genre babantu nyene mutahana iki babantu ashobora no kugusanga uri muhira kumva muri ko mutera inkuru akagaragaza kunyereka ko abo bantu mutangana genre udakwiye kubibaza ko cyane mu buzima donc niwe muntu yamanyereka yuko muri kazoza ubwo batabona kure kumva zuko sinzi amaso yakoresha donc yabashaka kunyereka yuko kazoza ugateguye gategezo kuba keza utegezo kuba umuntu akomeye akambira ibi n'ibintu bigukange
jewe nkiri umunyeshure vyari bimeze uko akambwira buryo buzima bw'abapoire bw'abanyeshure vyari bimeze uko twarara gutya twafungura gutya twambara gutya twambara gutya surtout abantu bize kera ubu biterambere ryaraje bazi ko bashobora kwambara ipantaro imwe umwaka wose ibiri ugateseka vya vrai akambwira ati je vyari bimeze uko none uno munsi ubona ameze gute bana vyari bimeze nk'uko umugabo bagacika intege canke bakigenza ukundi kuntu ubona bimeze gute donc niwe muntu uvuga ko yankomeje mu buzima nta bintu bikomeye naciyemwo donc nta experience ziri negative novuga ko naciyemwo zotuma uno munsi badeside kwiyumvira ku wundi no ni realite gusa umuntu yagiye araca mu vyonye vyonyene muri make wowe ni impanuro gusa baguhaye hari abantu nawe nyene z'umuntu umwe je nta muntu numwe mu buzima mfise ko impanuro atari umuntu umwe bon ibije vy'abavyeyi umuvyeyi nta muvyeyi numwe adahanura abana umugabo usanga ari vya bindi nyene buvuga make kirazira gushwana kirazira kubesha donc zampanuro nyene ziri do base z'abavyeyi sino mu bijanye n'ubuzima kwiyumvira ngo ejo hazo bameze gute iki niki kirankanga canke ntikinkanga kitagukanze ejo uzoba ikindi kintu novuga ko ari uwo mukuze umwe wenyene Neri ku bantu bakuzi wewe ukora ubuzi bwinshi bugiye butandukanye ndashaka kumbwire nka challenge wigeze gura mu kazi wigeze gukora ko uvuga ata kazi kweri karanyigisha ikintu cyo kintu urazi ko kigoye nuvumega sinokirongera kinyisha ubunyene ya kweri ubuzi bwose umaze gukora okay urazi gituma novuga ego challenge nzibura mugabo iyo ikintu wakigiyemo n'umutima wawe utagiye kubesha sivyo utagiye kubesha twege novuga ko ibintu byose presque byose nkora ubikora avant hariho condition ni iki kirashoboka kubera ikinaco soit iki kirashoboka gukoreka kuri no mafaranga atabaye yakica kigenda gutya nikora bitahura ofete nico gituma après ata ngorane ziza kuba novuga ngo yingo na ngo cara mbereye ikintu gikomeye so mugabo ndibuka dufate tugiye nko muri irya kote abantu bashe bazi ibintu vya decor ndibuka ko umuntu tukeze gushwana kubera ko umwanya wabo bawishe je nkatangura gukora nevye sivyo après ndavuga ati ivyabapfiriye ko ntaho bihuriye na activité yiwa donc responsabilité generale fils rero kubera ko mu bihevye genre abageni barinjiye iki ndiha amafaranga jewe ndagize iki nta canke murindire ko yako vyapfiriye kuri mwebwe so bigomba ko ivyo ari tugomba gushwanira ko iki ndavuga ati ndi decide urubanza ntero wachiwa serious nta muntu umwe yari muri urwo rubanza utamenye yuko umugeni ndamubujije kwinjira umusazine nibikunda amafaranga n'amafaranga amafaranga n'amafaranga kandi urumva ifoko mukora ikintu umwe wese kuri kote yiwe avuga ati ndi decide gukora ibi ubundi nawe no gukora ibi kuko uciye uvuga ngo urumva ngo ndarenganijwe ngo ndabihevye urumva ubudekonye kirazira guheba ikintu waruhiye kirazira guheba ikintu donc uko vyogenda kose utegerezwa kuguma muri kote yiwawe ukaba miyo mu kazi akariko kose abantu bose bari mu rubanza baramenya ati umugeni yanse kuza kubera abana yanse kuza donc vyanse kwaza kubera ko namubwiye ati ahantu duca umurongo nshaka kurengana Ngoba harageze ko umugeni yinjira do turabizi ngene bamuhamagara umugeni harageze ko agenda muri sare baramubuze baramurindiriye baramubuze none umva bigenda gute daboro hajya bose babarindiriye bamuhanze amaso ko yinjira bamubona numva ataje rero bategeza kumenya habaye iki komite yose irasohoka baraza turavugana mbwa kame j'avais raison umugeni ni wari mu makosa bamaze kumubwira kubijya byo ushaka kumutahuza biragoye kwemera ikosa franchement kwemera ikosa abantu benshi bavyita ngo bon babibona umenga ni faiblesse mugabo ni force kwemera ikosa ni force bya hatari ariko benshi kweri baranga kwemera ikosa voilà rero numva amaze kuvyanka mugabo komite kavuga ati bitegerezwa je nduka n'amafaranga umenga nibo nyene baciye bisopa umugeni ntumbaze ngene babisubiyemo kuvyo ntivyandaba par après mugabo yarabonye ko yadekonye après yanyandikiye ntiyasavye ikigongo nyene directement yaranshimiye
nsabye ikigongwe yarambwiye uko byagenze kose merci wadukoreye ibintu vyiza iki no hanyuma ndana nk'umuntu canke ntivyagenda gute yari dote mariage izobera mu Rumonge uwo nkorera ndavuga ati shana ukuri kuvyo wipfuza n'amafaranga uri kuratanga noba ndakubesha isunoza gukora mu Rumonge turaba ukundi kuntu tubigenza mugabo urumva yuko kameme yatahuye ko atakosana n'imfisi niyo challenge novuga ko gato tumaze guhura Neri we ugatwe kawe kubona umuhungu yacitinze umukobwa no kubona umukobwa yacitinze umuhungu ivyo bintu wowe uremeza yuko ivyo bintu ari cyo kimwe nico kimwe cyane kubera ko urazi impamvu uno musi impamvu umukobwa zotuma acitinga umutipe n'umutipe ziratuma yo citinga umukobwa yes makaroro kamwe ko nyine ndakwereke abo bitandukanye wowe ni giki gituma wibaza ko umukobwa ashobora gucitinga umuhungu ikanagwe ubwoko k'umuhungu mpaka umukobwa ashobora gucitinga umuhungu kumva zuko umuhungu atamahera afise agiye kurujya kubera ayafise ikintu le pure rero umutipe arashaka gucitinga umukobwa akamucitinga n'undi mukobwa afise amafaranga cyangwa undi mu sugar mami kugira yazanire wa mukobwa gusa nta mutima buriyo yes reka nujya mukobwa nta mutima buriyo arinze agenda kubera ashaka amafaranga nta mutima wariyo ashaka ayo mafaranga tu atayafise n'ikimenya amenye ntasubira kugaruka ntasubira plutôt no kuba yogendana nawe umukobwa arashobora kubikora ashaka amafaranga gusa bikarangira kunze ujya muntu n'umukobwa n'umuhungu ashaka kubikora n'undi mukobwa sivyo bikarangira agumyeyo abonye ko ayo mafaranga atashobora ko yo mucika kaba y'ubuzima bwiwe bwose ashobora kugumayo nivyo ariko umutima ukigumira kuri wa mukobwa n'umukobwa ni nuko uri wala umukobwa arashobora kugira kagiye nibikunda urazi ufite akona ko naho koba iryo naryo ciza kugita irari umuhungu ashaka gukunda uwo wundi kubera amafaranga bakanagumana bakanabana agaca agumana kakana ko kwitwaza ngo abimufise ku mutima kugira ngo peut-être bazokwame bahura après ata kintu na kimwe agomba kumushikana ko muri kazoza juste bagume binezereza abo nyene hagati yabo mugabo urumva umutima arafise iyo yamaze kuwuzirikira nenda kwazi ikintu kimwe bana umukobwa n'umuhungu bose bagize break up wibaza dufate kuri amajorite bose bikababaza bikabakora ku mitima wibaza ko ari inde asubira kugwa mu rukundo vyihuse kurusha uyundi ndi kuvuga ninde akiri ibikomere vyihuse kurusha uyundi uwo ari wese d'abord gukira ibikomere vy'umubiri vy'umutima plutôt wewe utabishize nk'uruhara wowe nyenevyo ntavyo urindukira bavuga ngo kugira ngo ubabari ku kintu yo ako gahinda kakuvemo kugira ako gahinda kakuvemo bisaba ko ari ubanza kukakira wowe nyene ukibabarira so twavuga ati n'ubundi uriya mutipe naho yamvanze iki n'ubundi bacuraba peut-être za défaut zindi yarafise ukavuga uti n'ubundi nayo sanzwe ndabibona gutya umaze kuvyakira ivyo bintu utera ubona directement ko atakintu uhomvye ahubwo ukize directement yes sino uvuze ngo bana yarambabaje ukizirikaho nyene ukavuga ngo bana nzorinda afata n'undi mukobwa cyangwa undi muhungu dusyo kugendana bro aho waje kwishira mu gasho ntuzovayo uzokira ako gahinda kazokwica mugabo n'undi acavuga ata kugira ngo bihere n'ingoga ngendane n'uyundi umva umwe wese afise ingene yivura ibikomere yes ku bantu rero bari barambaje ati Neri nzomubaze ivyo baraciyemo gire ashobore kuba akunda amafaranga kuri runo rugezo cyangwa abarondera amafaranga kuri runo rugezo c'est chance ko abakunzi bayagate batabizi ko nkunda amafaranga ndabibabwiye rero ko batari babizi arayakunda kandi uretse no kuyakunda arayakorera kibise gukunda amafaranga ico rero ikibi ico utagisha ko ari kubundenganije ni vyiza kubuyakunda ukamenya no kuyakorera kandi urabishoboye yes nibaze ko mwarose inyishu rero Neri reka nagushimire cyane rero ku kanya waduhaye tugashobora kuyaka merci beaucoup reka ndagushimire nawe muntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose ubahwe big up on yourself